Twagiye. Uranyitabira ndabizi urabizi. Iye jambo we iye jambo uko nyene. Vuga twumva. Iye jambo we iye jambo. Iye jambo we iye jambo. Mbere ya byose jambo yariho kera jambo. Iye jambo we jambo. Mbere ya byose jambo yahoranye n'Imana jambo. Iye jambo we jambo. Yahoranye n'Imana kandi akabimana jambo. Iye jambo we jambo. Urukundi dukunda rumuzana mwisi jambo. Iye jambo we jambo. Yajari jambo yambaye umubiri jambo. Iye jambo we jambo. None mwene data wibera hehe jambo. Iye jambo we jambo. Aho nibera hose nibera mwijambo jambo. Iye jambo we jambo. Nibera hose burya ntarungu jambo. Iye jambo we iye jambo. Amarembo y'ubwiza yuguruye yose jambo. Jambo. Biraryoshe cyane. Welcome again. Reka nsubire kubaha ikaze mwese mukurikirana ibigano bya Bujahi TV. Ni Bujahi TV ni mu channel iguma ibazanira stories zose uzanga kuri Bujahi TV. Channel number 1 iri kugifata muneza cyane ndazi yuko muri benshi cyane mudukunda turabakunda sana murabitse. As a class kuri my see behind the camera ninde ni Scott. Ako no musi akajikanye mumva ko kari hasi cyane ari ndafise impamvu. Uno musi ndafise umutumire witeka nza kuyaga na uno musi benshi musaza muzi Nje Bujumbura ngahi wacu tusanze tuzi neza yuko mu Burundi dufise imigenzo myinshi ariko imwe migenzo twarayibagiye naje cyane mu gisata cy'umuziki naho huye cyangwa nabonanye n'umudamu n'umumama akuze kandi umbona ko ari umama wo mu muji koko akora utuntu dutangaje akora utuntu dukora ku mutima koko reka ndamuha ikaze mu kanya hama tuvugane nawe break gato hama welcome. Mama ndabaha ikaze. Murakoze. Ni sawa. Ni sawa nukuri ndashima Imana. Akazina kanyu mama ku batabazi. Nitwa Ntakirutimana Gloriose batazira Muduri canke Shengero. Ego. Muduri canke Shengero. Kubereka andi mazina yaje kubereka. Izina Shengero ryaje mu 2014 nagize igiteramo cyo guhimbaza Imana. Rero mvuza n'indonongo beshi bazi kuningiti navugije ko ibicuba by'umwami wanje Yesu nkavuga ngo Shengero ndabahanure mwubaha uwo mwami yaradupfiriye baca badukuko banyita Shengero. Ego. Okay hama Muduri ni kubera yuko wavuze Muduri sana. Ego nuko arico gicurangisho nkunda gose gusumba ibindi. Mama kenshi uno mugenzo wo kuvuza Muduri kenshi ni gaki cyane ubona aba mama nkamwe muvuza ni giki cha mbe wabitanguye ryari mama? Na utanguye mu 2010 kwezi k'umunani kandi haraho byazananye. Nje narasomye ijambo ry'Imana ndakunda Bibiliya nsanga muri Zaburi utanguriye uhereye kuri Zaburi 148 kuduga cyane cyane ku 150 murongo wa 4 baravuga ngo ifise imirya byose bihimbaza uhoraho. Sanga umuduri ufise umurya kandi sanga nta mushinga ntahe bavuze muri ico gice ngo ibifise imirya mu bihimbarishe uhoraho bande mwebwe bande ababikunze nanje ndimo nuko byari. Amen amen. Mama je shaka no kuruduha gato turirimbire kugira kumbore aba ariko dukurikirana baryoherwa babona ati koko wa Muduri bwa Muduri wa mama arazi kucararanga. Ego hari indirimbo yitwa mukunzi wanje ni Yesu mba mvuga abandi baravuga ngo hani sheri mata karote papaye muga umukunzi wanje nanje ni kibirengeye. Ego ariko hari n'indi zina banyita yitwa Jambo banyita Jambo kubera ego Yohani rimwe utangure ku murongo wa mbere baravuga ngo mbere na mbere Jambo yariho yari Imana y'abana n'Imana. Iyo ndirimbo nayo abantu barayikunda kamba ariyo ntanguriraho kuko yazananye n'izina ryanjye. Twagiye. Uranyitabira ndabizi urabizi. Iye jambo we iye jambo uko nyene. Vuga twumva. Iye jambo we iye jambo. Iye jambo we iye jambo. Mbere ya
byose jambo jambo yariho kera jambo jambo we umva jambo mbere ya byose jambo yahoranye n'Imana jambo jambo we jambo yahoranye n'Imana kandi akaba Imana jambo jambo we jambo urukundo dukunda rumuzana mw'isi jambo jambo we jambo yajari jambo yambaye umubiri jambo jambo we jambo none mwene data wibera hehe jambo jambo we jambo aho nibera hose nibera mw'ijambo jambo jambo we jambo nibera hose burya nta rungu jambo jambo ye jambo we ye jambo amarembo y'ubwiza yuguruye yose jambo jambo biraryoshe cyane okay gloriose niko kazina kanyu nukuri ndumva ko bizi cyane kandi ubishoboye mbe mama uramaze kugira icyumviro cyo kusensibiliza abandi badamu abakobwa urabona ko haje umurindi w'abakobwa benshi basigaye bakunda umuziki wa Buja Flavor izi twita Flavor bakubita umuziki abadada benshi bakunda cyane kujya mu studio ibintu nk'ivyo ibigezweho urabizi mbega muko mukora iki kugira ino migenzo y'ikirundi igume mu bana bariko baravuka ego hari icyo turiko turakora nkobo ndafise ishirahamwe yitwa Association d'encadrement socio-culturel pour le patriotisme irimwo imigwi ibiri Montagne des Oliviers n'umuduri gospel aho rero harimo abatamba abacuranga ibicurangisho kavukire ni ndiko rero ndahimiriza gose abigeme cyane cyane kuko iyo umuntu atanguye ibintu akiri muto arabikurana kandi bikagenda byaguka ni muri iyo nzira rero ndiko ndabikora neza cyane numvise akajambo umuduri gospel bisigura yuko abataririmba gospel ntiboza muri iyo team yabo yo baraza nikaze bose kubera iki muri iyo association harimo abakijijwe abadakijijwe gusa umuririmbyi kuririmba singaha cyane cyane kuririmba ni message ni iki mvuze ni iki nsohoye kimari iki abacyumvirije kandi ko kizumvikana kumbure ku isi hose bazohinduka iki kizobahindura iki aho rero niyo mpamvu n'impanuro turaririmba igihugu ko tugikunda ngira ngo mukanya wabyumvise igihugu canje ego aho ujishe igisabo ntuhatera ibuye ico ni igihugu ndiko ndaririmba turirimba cyane cyane nko muri orchestre kiwacu band turirimbana n'aba batama baririmbanye na Canjo Amisi muri orchestre ninge mudamu njenyine ariko amaremba ruguruye imiryango iruguruye kubigeme n'abapfasoni neza cyane mama reka dusozere ikiyago cyacu kuko tuvuze tuyage ntwohetse na byinshi dufite byinshi tugira turabindane mu ikirori kiracabandanya mwagiriwe ibakwe yo gutorwa kugira mu muririmbire Mutamu Patrice ntamfatiro mwiyumvise gute kuko uyu n'umutama koko bayinshi twakuze tumumva nka jewe kuva ndi ku ishuri umwarimu wanje w'ikirundi kenshi arakunda kumumbwira mwebwe mwagiriwe ibakwe nta wundi muririmbyi wanashima nabonye imbere yiwe mwavyumvisemo ego icambere cyo njewe naryohewe nanezerewe gose umutima wanje uranezerewe uruzuye amashimwe kubera ko twahora tuyaga kuri rezo sosiyo kumbuga ngurukana bumenye twahora tuyaga uko muga tutarahura neza ngo duhure kuba bantumiye nje numva yuko nagateka banteye iteka kandi ikindi nabonye ko akunda umuduri ngira ngo munawe wabibonye nimba akunda umuduri rero bamuraze no kuvuza bamurondereye icyakunda nico bamuzaniye buryo ukunda amata baguha amata ntibakuzanire ubu cyangwa ikindi kintu neza cyane bamuzaniye icyakunda mama nabonye ni noti y'ibihumbi 2 yo mu 1968 ino noti mbe mwarayibonye mwebwe mwarayikoresheje imyaka mwamufise nari ntaravuka kumbure badatabare bakiri n'abasore ahubwo je natangaye abarundi n'abahinga gose nje ndashima Imana ko Imana yaremanye ubwenge abarundi ego ntitwigeze tubibaza mwe nk'abamenyesha makuru munze kubiba bayivumbuye he ko mbona ko bayimbiye ahantu ibyo byose nko mwihembe ari nyegeje mutubarize
zavuye zazananye ko impuzu yambara mu myaka 2 gasaza inoti gasaza murabona ko zashaje n'izindi bagenda bahinduka ariko zuzarishashe zo zarishashe zabitswe he mwihembe rya he ry'ihenga mama murakoze cyane reka ndabashimira cyane ku mwanya muduhaye nanje ndabacengurukiye Imana bahezagiye amen twari kumwe na madame Gloriose aho yariko atubwira neza ibintu byinshi byerekeye akaranga kiwacu akaranga ku Burundi ni kimwe mu bintu byibagirwa cyane as a classic remedy reko ndaresha kino kiyago behind the camera ni Scott professional bana je mvuga nti salute kuri mwese maze kugira subscribe ariko kandi tubandanye twitaho akaranga kiwacu kuko tutayakaranga kiwacu kameme izo kameme rero izo kameme izo za donc nizo ziko zitera kibazo murakoze cyane hama ciao